ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imvugo zanyu zamana ubuntu bw'Imana. Imvugo zanyu zamana ubuntu bw'Imana. Zirunzwe umunyu. Murumva bya nina ko ndavuga kugabanya ibishavu n'ibyo gufuha no gutukana. Imvugo zanyu zibe mu communication yanyu ibe mu buntu bw'Imana kandi irunze umunyu n'ubugwaneza kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Amen. Ijambo ry'Imana none ntibisobanuye. Dukomere Imana amashyi ku ijambo ry'Imana. Imvugo zanyu zibemwo ubugwaneza, amajambo yanyu abemwo akantu k'umunyu, mukarunga umunyu kugira ngo mumenye uko mukominikana n'uko muvugana n'umuntu wari wese. Irindi kosa abantu bakora muri relation kandi riza rirongora abantu bubakanye kukugira mariage idahagaze neza. Mvuze mariage ntimunyumve ijya bagira mariage bibi gushingirwa, oya, kugira urugo rudahagaze neza ni kubeshanya muri mariage. Niko tushobora kubesha umuhungu kuri isugi kandi ubizi neza yuko utakiri isugi kandi uzi ko umuhungu agomba kukutwara. Ni kosa rikomeye cyane. Imana idufashe cyane. If you are not a virgin, Yesu adufashe cyane rwose. Nimba utari ready kubimubwira, nimba utiteguye kumubwira kuri ready, mubwire nti uzobibona, uzovyibonera. Mubwire ukeneye umugore cyangwa ukeneye isugi. Ukeneye umufasha cyangwa ukeneye ubusugi. Muriko muranyumva? Ariho utuntu tw'ubwenge two gukorisha utarinze kuja kubesha witega imitego. Umubeshe kuri isugi nimwabana ntazobibona. I'm saying what is real. Ndiko ndavuga ibintu biri real. Imana mfashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Dushobora kumubesha ngo uri vierge kandi nimwabana azobibona ko utari vierge. Yesu atufashe cyane gose. Ngo nakoze amasiporo menshi ngo niyo yande vierge, uzobeshe bene wanyu ntuzoze kubesha. Imana dufashe cyane gose. Praise God. Yes, atufashe cyane. So communicate in love. Nico kinini ariko ndavuga muri twariko dusomye muri Bibiliya, komunika mu bugwaneza. Bon, nimba wararyamanye n'abahungu runaka, ntushobora kumbwira ngo naryamanye n'abahungu runaka kiretse ushatse ko mutabana. Gira ibanga. Teteka. Ko waryamanye n'abahungu runaka. Uraza abahungu kuntu bafuye iyo bumvise umukobwa bakunda yaryamanye n'uwundi. Never make that mistake. Teteka hora. Ntabwo akeneye virginity, naho ubusugi bukenewe cyane. Simuze ko bukenewe cyane, ari ikintu nyamukuru. Nama nabibigishije nama nabivuze. Ari ikintu nyamukuru ku buzima bw'umukobwa kandi ategerezwa kuzigama ku kiguzi cyose byo musaba. Naranabigishije ko bifitanye n'isano na spiritual things n'ibintu by'imhemu. Mugabo mu gihe utakiri isugi, utakiri vierge, reka kumubesha ngo uri isugi kugira ngo agutware. Uriko urakreya intambara utazoshobora kugwana nimwijira mu rugo. Imana dufashe cyane. Hallelujah. Naho azobibona ko utari isugi akababara hanyuma akagusaba imbabazi, bapita ukamusaba imbabazi akakubabarira, ariko azogumana igikomere yuko wamubesha kandi yuko hari ibinyoma wamwubakiye. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Mubwire nti ntago none mwabahungu muri mwebwe ntubukeneye umufasha kumutanya ishuri. Ukeneye umufasha, ubusugi uri kubwiruka ko uri kurarondera kwiga. What are you learning after virginity? Nico gituma abana basambanya benshi abakobwa babwira ngo shaka gupima kukiriyo. Inazimika inawaka. Azogerageza ntuzosubira kumubona, ijisho rizoba ribaye. Imana idufashe cyane. Hallelujah. Mubwire ni hani jewe ndi uwiwawe wese, nta wundi muntu n'umwe. Namaze kuba uwiwawe, turindiye gusa isezerano riduhuza. Ndi uwiwawe, nta n'undi muntu tuzosangira uzonyirabira. Rindira uzoraba, rindira. Wait.
amakuru y'ubusugi no kutabisugi ntago ari amakuru, ntago ari information ikwiye gutangwa uko ariko kose ku mukobwa. Abakobwa baraba ibijuju kugeza ku rugezo n'umugenzi wiwe bashobora kumubwira ko atakiri isugi, ngo je nkiri vierge, je nkiri vierge, ngo je nkiri isugi, ngo barakugize gute? Man fashe cyane. Don't take it as a pleasure. Ntubifate nk'uburyohe ngo n'umunezero uri kurajya ubuzima. No, ntabwo uri kurajya ubuzima. Uri kuriyica. Uri kurateragira imbuto mu buzima bwawe utazi uko zizovamo. Bibiliya tuze ngo ivyo amasezerano, donc ivyo kurongorana n'amasezerano yo kwabirana. Rapport sexuel is for married people. Akaburungu. Imana ifashe cyane gose. Ibindi byose dusomere. Ariko kubyo mwanyandikiye icyiza nuko izina Mungu atoye n'icyitwa umukobwa. Aya n'amajambo Paulo yari karavuga. Ariko kubwo kwirinda gushakana. Ariko kubwo kwirinda gushaka. Tatiana ari he? Ndafise Bibiliya y'Icongereza. Was a Bible, English Bible. Bibiliya yo mu Kirundi ivuga yuko kubwo gushakana uwo binaniye kwihangana arangura amabanga yabubatse. Umugabo wese agire uwiwe mugore. Gasubiremo. Ariko kubwo kwirinda gushakana umugabo wese agire uwiwe mugore. Umugabo wiwe arinde uwiwe mugore. N'umugore wese agire uwiwe mugabo. N'umugore wese agire uwiwe mugabo. Umugabo ahe umugore wiwe ibyo akwiye. Nyarutsa. Kandi umugore nawe abigenze atyo ku mugabo wiwe. Ndiyo. Kuko umugore ataganzwa umubiri wiwe ariko uganzwa n'umugabo. Mwumvise. Kandi umugabo nawe ntaganza umubiri wiwe ariko uganzwa n'umugore. Nico gituma birivuga ngo ntibaba bakiri imibiri ibiri ariko baba bayi. Ntimukimane shiti kumbure musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusa. Aha rero abakobwa n'abahungu barahaguye ngo ntimukimane. Ngo muze murahana. Yo mwaratanze mwongera muratanga, mutanga no kubuntu. Ngo ntimukimane. Bibiliya kiravuga abakobwa cyangwa Bibiliya kiravuga bubakanye? Bibiliya kiravuga nti kubwo kwirinda gushakana umugabo narondera wiwe mugore. Kandi umugabo ntaganza umubiri wiwe n'umugore ntaganza umubiri wiwe. Ni kuvugana umubiri umwe. Umugabo ntiyashaka umugore ntamubure, umugore ntiyashaka umugabo ntamubure. Kandi ntimwimane siti mwagize gute ntapanze kubw'impamvu zitandukanye. Iyi verse ntago ariyo gwaruka. Abahungu ndazi ko bama bayisomeye abakobwa benshi agaca gusomera kuko nyine ngo ntimukimane siti mwabipanze. Mu ijambo ry'Imana ngo rirabahereza uburenganzira, ukaca ugenda ukamuha na take away. Vuga ng'Imana ibabarira abantu cyane gose. Haleluya. Ntimukimane siti mwagize gute. Iyi verse nashaka kuyisoma kuko abantu benshi irabahenda n'abantu benshi surtout ugwaruka rudatahura iby'imhemu rurahendwa n'iki kintu. Ibi vyandiko nivyo Paulo yari karandikira abubatse ingo. Ibi anye tuzobisomera abubatse. Wobo ewa dusomere rangiza. 5 ntimukimane shiti kumbure musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga. Kandi mwongere mubane Satani ntabageragereshe kutirinda kwanyu. Amen. Ugeze kuri kangahe? 5 ariko ngeze. Oya ageza ku 8. Sawa. Ariko umbuzi ibyo ari kwemerana si byagezwe mbagerera
nagomba ko abantu bose bomera nkanje ariko umuntu wese Paulo nta mugore yari afise yari umujene uko nyine avuga nti uwo vyokundira yomera nkanje ariko uwo bikundiye uwo bidakundiye ntamere nkanje nagomba ko abantu bose bomera nkanje ariko umuntu wese afise ingabire yiwe yahawe n'Imana. Twege ntidushaka kumera nka Paulo kubijanye n'ibi Imana idubaze cyane gose. Nico gituma nawe yabivuze ngo umuntu wese afise ingabire yiwe yahawe n'Imana. Umwe ukwiwe uwundi ukwiwe. Abatararongorana rero. Rero niyo nashaka dusoma. Abatararongorana. N'abapfakazi. Ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko boguma kumera nkanje. Amena. Bandanya hariya handi. Okay. Ariko namba badashobora kwirinda babirane kuko kwabirana ari kwiza kuruta gushuha. Abamaze kurongorana ndabagera ariko si jewe n'umwami wacu. Naho wogeza ngaho ntacu biritubwiye ngo abo bidashobora kwihangana. Paulo yavuze nti jewe ivyari kuba vyiza nifuza ko mwari kumera nkanje mugabo umuntu wese afise ingabire yiwe yahawe n'Imana. Aravuga ngo abo bidashobokera kwihangana babirane kubera yuko kwabirana ari vyiza gusumba gushuha. Uko kwabirana yavuze ngaha ntago ari kurangura ry'amabanga yabo basi nariko ndababwira. Oya, Bibiliya iyo ngaha nababwiye yuko habolo sexuelle ari sezera yemewe, ari isezerano ryo kwabirana. Somera ngaho anye uwo murongo wa nyuma muhereze Bibiliya mu Congereza. Somera uwo murongo wa nyuma. Bibiliya mu Congereza ntagivuga kwabirana. Nice, somera ngaho. Bibiliya yo mu Congereza ntivuga kwabirana. Bibiliya yo mu Congereza ivuga ngo uwo bidashobokeye ko yihangana arongore. Ntagivuga ngo yabirane. Kumbure bivana n'umuntu yanditse Bibiliya. Ni kuvuga n'ikirundi cari kigezweho ico gihe na transaction ya version y'iyi Bibiliya. Bibiliya ivuga nti uwo binaniye kwihangana yabirane. Nico gituma no ngaha n'abajene benshi barahagwa mbere n'abandi bantu benshi bakahagwa ngo uwo binaniye kwihangana ngo yabirane. Agaca yumva ngo Bibiliya imuhaye uburenganzira bwo kwabirana. Murabitahura ni kurangura amabanga y'abubatsi, ni kuhuza ibitsina, habolo sexuelle. Muriko muranyumva? Bibiliya ikavuga uwo binaniye kwihangana agire gute? Yabirane. Ariko Bibiliya yo mu Congereza version yo ivuga ngo uwo binaniye kwihangana ko aguma. Ni Paulo yereka aritanga ku rugero. Uwo binaniye kwihangana ko aguma nkawe arongore canke se arongogwe, yaba umupfakazi canke se utararongora cyangwa utararongogwa arongore canke arongogwe. Uwo binaniye kugira gute? Apana ngo wumvise ubushuhe ngo cha yabirana. Dusomere. Read for us. For those who are married, I have command that comes not from me, but from the Lord. A wife must not leave her husband, but if she does leave him, let her murongo kwabirana ni kanga. Kumunani. Lead on 8. So I say to those who aren't married, and to the widows, it's better to stay unmarried, just as I am. But if they can't control themselves, if you nimba udashobora kwikontrola, nimba udashobora kuresista, if you cannot control yourself, nimba udashobora kwizigama, nimba udashobora kuresista, they should go ahead and marry. Urashobora kurongora. It's better to marry than to burn with lusts. Ni vyiza kurongora gusumba guturirwa cyangwa se kugendera ku muriro w'ivyifuzo by'ubushakanye. This is the version, English version. Imana ifashe cyane gose.
hanyuma naho we bakaca baza kuguhenda ngo ni vyiza kwabirana, ni vyiza guhuza ibitsina gusumba gushuha. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. It is a very big mistake. So Imana yo mu ijuru rero igufashe kandi igushigikira. Ninde yogira ikintu ashobora kubaza kuri ibi bibazo turarangije? Ariko ibibazo ni byinshi, ndibaza ko biri kose mu bintu twigishije. Ndaguha urugezo. Ubu bakubwiye ngo hajya ahantu kugira ngo umuntu ahace bisaba ko agenda yunama. Natunama kubera ari hagufi umutwe uracika. Naho utoba ukunda kunama ubwirijwe kugenda wunamye. Naho bakubwira kuva hagushika muri vile wunamye uhagurutse ubuzi ko umutwe ubwiye. Ni kuvuga mu gihe atayindi shwa ufise, nta kazi nakamukwiye gusuzugura. Akazi gahamagara kandi ukwiriye kuba mu gihe cyo kurindira akazi kazoza kugira ngo kaze kakwinjize mu kandi kazi. Imana ifashe cyane gose. Akazi uko kuba kariko kose kakwinjiriza amafaranga kiretse akabumaraya nakakujana mu vyaha. Akandi akazi kose naho wobona umenga ntago kubahishije cyane gose, utegerezwa kugakora hanyuma ugagakora urindiririyeho ibindi uzoba urakora. Mu gihe umuryango wakwankiye nawe ntushobora guhangana n'umuryango. You can't fight with a family. Ni gute wogwana n'umuryango mu gihe wakwankiye gukora akazi kandi ari ukumenya kandi ari ukuzi? Ubwo rero uremeranye ugaca bugufi ukihangana ukarindira, kubera ko ufite limitation y'umuryango. Nturashobora kwitunga, nturashobora kwirihira inzu, kwirihira ibyo kurya n'ibindi. Ntabwo ushobora kuja guharira n'umuryango ngo ugende gukora ibintu ku nguvu kandi udashoboye kwitunga. Mugabo mu gihe ushoboye kwitunga, kirazira gusuzugura akazi cyangwa se kugaya akazi akariko kose. Abandi nabo batinya umuruho. Nimba utinya umuruho nta na kimwe uzogera ko mu buzima bwawe. Ntuze wigera utinya umuruho. Umuruho ni kimwe mu bintu bikomeza umuntu. Nta kintu na kimwe ushobora kugera kutarushe. You have to get tired. Utegerezwa kuruha ukemera ukavunika. Wiyuha kuya. Kuko n'isezerano dufise ryo muri Bibiliya, ntavuze ngo umugabo azojya yiyusha kuya. Uhera hariya mu itanguriro igihe Adamu yakora icyaha na Eva. Utegerezwa kwemera kuruha. Nta muntu n'umwe atinya kuruha yigera atera imbere. Ntibaze bakubeshe, nta muntu n'umwe yageze kure kubera ko aryorohewe ibintu biryoshe. Ibintu byose bikomeye biravuna, birarusha, ni stress. Jewe kwanza na jewe ari jewe ntanga akazi, mbonye uri umunebwe nta n'akazi no guhereza. Mbonye utinya kuruha nta n'akazi no guhereza. Mugabe iyo mbonye umuntu w'umunyamwete, ubonye umuntu w'umunyamwete ukabona umuntu afise umuhate n'umwete wo gukora no kuvunika, uramutuma ngaho ukabona rirutse, ukamutuma ngaho ukabona rirutse. Mugabe uratunya umuntu ibintu byose umuntu agenda asirita ibirenge hasi. Uyo muntu ntago azoshobora kugirirwa icizere n'abantu. Iyo ufise umwete, banashatse kuranga umukozi baravuga ni hari umuntu w'umunyamwete ashobora guhagarara mu kazi kawe neza akabikurikirana kandi bikagenda neza. Hanyuma kubijanye n'ikiringo canke relation ishobora kulastinga canke se ishobora kumara mu gihe wamaze kubona yuko uri muri relation y'ukuri, you are building your own relationship. Mu bisanzwe nta kiringo novuga ngo iki kirashobora kumara iki canke kiriya. Hariho n'abakundana imyaka 8 bakabana, hariho n'abakundana imyaka 7 bakabana, hariho n'abakundana imyaka 9 bakabana, hariho n'abakundana imyaka 5, imyaka 4, imyaka 3 bakabana. Ivyo ariko ndabihereza amahirwe makeya cyane kwijana. Imana ifashe cyane gose. Ivyo tubiha amahirwe makeya cyane kwijana. Rero wewe ugiye ubonye umuntu mukundana kandi mufitanye gahunda yo kubana, kandi ukabona ntabuze ikintu na kimwe cyo kugutwara. Umukobwa wewe ntukwiriye gufsina. Umuhungu ntasaza ariko umukobwa arasaza. Umuhungu ntakura ariko umukobwa arakura. Umukobwa ku myaka yawe 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30, at least ubonye utangwe kuduga muri 30 na hangwe naho hataba hararengerana, ariko
oroha, be easy. Simuze ngo ugabanye ibiciro ariko gerageza koroha. Yesu adufashe cyane. Bon, hari impamvu nyinshi zituma abantu bateba kurongogwa abakobwa. Icambere, hari abakobwa bateba kurongogwa kubera responsibility bikoreza umuryango. Ugasanga nibo bikoreye umuryango wonyine bakavuga ni narongogwa sinzosubira kwita kuri famille umugabo ntazonyorohera, bigatuma yitwararika umuryango, ingufu ziwe zose akazishyira ku muryango. Hariho n'abakobwa usanga bariko baragerageza kubaka ubuzima bwabo, mugabo naho wa mukobwa we uzohezagiye ukagira umugisha wawe ukabona ufise ubuzima udakenye udafise inzara, uri kurondera ubutunzi n'ibindi bintu vyiki vyinshi cyane gose. Hemera bakurongore, genda bakurongore, reka kurindira kugeza muri iyo myaka yose. Kweri uri kurasaza kubera iki? Imana mfashe cyane gose. Bushonje, urafise akazi, urafise udufaranga kuri konte, uri kurigira ibiciro, uduza ibiciro vyiki. Ndakubwire ko ni wamara kuduga mu bushobozi bwinshi bw'amafaranga wa mukobwa bizokugora kurongogwa, kandi bizokugora kuronka umugabo w'ukuri. Kubera ko abagabo bazoza bakurikira amafaranga ariko ntibazoza bakurikira urukundo rwo kugukunda. Bazogukonsoma bagukure mu ivyo bashaka hanyuma bagende, abandi mujyamane hanyuma bagende. Imana ifashe cyane gose. Iryo kosa nukwiye kurikora. Ikindi naco ituma abakobwa bateba kurongogwa, abenshi baguma babona ko bakirimwo, baricarimwo, ndecafise umwanya. Rindira ni wakubita 35, 34, 36, ivyizigiro bizoba biriko biragabanuka, biriko birahera. Uzotangura kuvuga ngo uza wese nta ngorane mwojana, canke se uzosange wubatse warashaje, canke se ugere ku rugezo rwo kuvuga Imana tumundungikira uwuntera inda basi ntume mvyara kana, singere guca imvyaro ntaravyara kana. Imana ifashe cyane gose. Haleluya. So mu gihe umukobwa wabonye relation yawe, umuhungu yasamaye cyane adafise gahunda yo kubana nawe no kukurongora no kubana nawe, kandi afise ibi vyankenerwa bikenewe, uri kurasamazwa n'ibiki? Bazogukubita invitation uzocuja muri koma ya deception y'amezi 15, uri muri deception. Yesu adufashe cyane. Umaranye imyaka ingahe, arafise uburyo bwose bwo kukurongora, nta ngorane afise yo kukurongora, guma wizengura camurindiriye. Uzobona kurungikiye aga save the date akubwire ngo uzoze muri mariage yaje, kandi waruzi ko mukundana. Nico gituma mwa bakobwa mwe, simvuze neza ngo mfobore, ariko ndavuze utegerezwa kugira ubwenge. Mugihe wabonye umuntu afise ibikenerwa vyose n'ivyankenerwa vyose, wamubwira mariage wamubwira mariage ntiyemere ko mubana, ukagumubona yirabisha hariya, ntufsine, uzohava usazira iwanyu. Imana ifashe cyane gose. Uzohava usazira iwanyu. Mvuze ngo ntufsine, simuze ngo gende ngo ucikire, simuze ngo ugende mu kajoro cyangwa uce mu kadirisha. Oya, ndakubwiye ugira ubwenge, uyo muntu utangure kumushirako kabaza. Imana ikaguhezagira ukabona uwundi aje ari seriye, ntuje kuzunguruka ngo uje guteba. Imana ifashe cyane gose. Kandi abandi bakobwa baratinya kuvugana no kuri n'abakunzi babo, kuko udashobora kubaza uwo mukundana ukamubwira nti none ufise kuwe mugambi tuzobana cyane, huguma wicaye umwaka, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4 murarindiye ngo murakundana ngo muri mu bapenzi, uri mu bujuju uri kurasamara. Mubaze, what plan do you have? Ufise kuwe mugambi? Eske uzontwara? Niba uzontwara ubitegekanye ikihe kiringo? Ni iki turiko turakora? Ni iyihe myiteguro turiko turagira kugira ngo dushobore kubana, kugira ngo wirinde kuba muri ya confusion waruhejeje kuvuga ngaha. Hanyuma ukabona ko umuhungu nawe hari effort n'ivyo ari karategura kugira ngo mushobore kubana, naho ubundi ukaguma muri ivyo vyo kurindira, my dear, uzosazira iwanyu. Icyo uzobona umuhungu akurungikiye aga save the dates, kundi mukobwa bazoba bashuhanye mu kwezi kumwe canke mu mezi abiri canke mu mezi 3, uzoca ugenda kuryama mu nzu ugwara umutima, cyangwa uzoca uza tugusegera Imana igukize deception. Reka turangize amasaha aragiye. Ndagomba dufata umwanya wo gusenga. We want to take time to pray. Ariko hari umuntu yumva hari ibintu by'umumaro ashoboye gukura ngaha kuri uyu munsi.